You well know my people, it's another day, it's another blessing. Kuwana nama kumuskundi bakunzi ba Casoar TV. People them call me Dan for real, the champion most conqueror. From zero to hero, from nothing to something. Yes, bakunzi ba Casoar TV. No musi nukundi musi muko murayibona banabazanye abatumire bagiye batandukanye bari muri entertainment ya kabiri gatanindwi. Uno musi nkabanazanye umwe mu novuga mu bantu bari mu itangazamakuru kandi bamaze mu gihe bamaze kumubona ona undi is the one and only KABOSS for real. Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part, ibinoni Fureshi sana kore ko ni ya Friday yo kuryoherwa, ya vendredi yo kuvibinga, ya Friday ya pop solo bar hanging out. KABOSS for real. Kama kawa kabisa. Ako kantu ako nakajede nzobashira. Hanyuma appareils bindi kuri uwo munsi le 26 avril. Yeah. Kuri Malibu Yego bimeze gute abantu bizo ariko akundi nyene kwinjira bimeze gute kwicara ibintu bazofatiraho isho izo bimeze gute muri rusange show en général kuno izo bimeze izo bira muri Malibu abantu benshi barahazi ya kuri boulevard nyene hafi ni centre ville centre ville okay. Muri Malibu bizo le 26 izori le 26 avril Friday yanyumirangiza ukwezi kwa avril hazobare ba artiste bose niyo bazobishikire all stars will be there. Tuzoryoherwa umuziki uzovuzwa 90% cyangwa 85% uzobara umuziki ngayi wacu murahawe ikaze karibu free entrance free parking shaka mwese muze turyoherwe nimba ushaka gusupportinga KABOSS for real nyandikira inbox umbwira ati bro jewe ndagutayemo kano gafungo binakunze t-shirt za fresh sana ushaka kuyigura before yuko show itangura t-shirt kandi ikindi kintu naco mwendo 18 nimwemereye kwinjira sorry bana under age nimwemereye kwinjira icya kabiri ikintu kijanye no kwambara kizorabwa cyane shaka drip bazoze bambaye neza dress code imeze bashiki bacu turashaka muze muberewe muze muri ribbon kugengene muvuga ati dusotse muri soirée y'akaja nuko izo bimeze decor izo bisa neza hazoba ariyo umukobwa azoba ari censé kuraba impunzu hazoba ariyo n'umuhungu arizo bari censé kuraba style kabisa bro apana go twirengagiza amapari faut que tugira ibintu biri sérieux isa neza nyene amu bavuga ati umuntu yinjiye asa neza ameze bien. Casoar TV, we want the words, the solution of all dreams. Fureshi sana flow kabisa. Ndakwakiriye kuri Casoar TV. Bwana sana ni rya kabiri nje kuri Casoar TV. Yego vraiment. Oya ni rya gatatu. Rya gatatu? Rya mbere ari Mishu Miracle. Ego. Rya kabiri Mona Waldamwe na Alvin. This time around garukanye na Dan. Okay. Kwindi mpoemo kabisa. Bwana bakuzi ba Casoar TV. N'umunsi ndabazaniye KABOSS uga turabire hamwe byinshi atuzane ibintu byinshi bigiye bitandukanye muramaze kubona antuka n'abantu bakurikirana ama statut cyangwa ku ma platform yiwe antuka murebona yuko adufitiye bishasha KABOSS imbere ko dushika kuri rya project watanguje cyangwa uri kurazana reka mari ndagusubiza inyuma ndakubaza ati KABOSS yari umuntu ameze gute kuva kiri umwana KABOSS yari umuntu yikondera football cyane KABOSS yari umuntu nakoze muri famille y'abana batanu ndumwererezi iwacu twese turaba musulman kuva kwa papa mama tonto tantine grand-mère arrière grand-mère what's called umuntu by the way naguciriye mu yigeze kumbwira ati KABOSS uri kuramuraba ntugira ko ari musulman no kuri kimana nibakiratswe no musulman nibakibabizi mugabo rero izina mugabo aca bumva nyene shabi urumva ko harimo akantu kubo musulman mugabo nibakibavyemera mugabo ko biri kose niyo mpamvu ngunda guhagara kuri ico kintu je mu musulman kuva urumva hasi gushika hejuru hama jewe amashuri yanje nize kuri Michel Archange kuva 3e gushika na meza secondaire université nize kuri BIU mugabo sinarose bakujyo guheza université kwera ibibazo by'ubuzima en gros nivyo okay KABOSS kuva akiri moto yarafise inzozi z'umusumwe yuko azokora kwitangazamakuru kuri social media kanaka canke byari bimeze gute oya izo ndoto nazo nari mfise canke sinari wa muntu nicara hasi ngo niyumvire ko shobora kubumenyesha makuru ibyo vyari kure cyane y'ubwenge bwanje kugira abandi bana bose bakuru bavuga ati jewe football nanje ari football mugabo arageraho football biranka
ndaja mu bundi buzima mugabo sinobesha yuko nari mfise indoto zo kuba nicaye ngandi ko nakora umunyesha makuru eshano mandi ko ndibesha arakanu tijemwo ati kumvuza ubuzima ariko KABOSS no musi umubonye urabona yuko ari umuntu nyene ameze bien ameze fresh sana uko nyine bimeze byari bimeze gute mu butoka KABOSS novuga nti muri famille byari bimeze gute famille ni fresh nkuko nakubwiye je sinakuze muri ya famille novuga yuko ngo narigeze ndari inzara aba noble canke oya narigeze ndari inzara canke muri za famille ngo haragira moment vyanka jeyo kuri Imana ishimwe byigeze biba narize kuri Michel Archange niga université BIU ico kintu ndagishimira Imana cyane gose gusa ni kwa kundi uvuga ati nakuze hageze ko nigwana ko jeje hageze ko wigwana ko rero mu ntango biragoye cyane mu ntangura n'ibibazo byinshi ego en tout cas ibibazo byaje ngaho hageze yuko mvuga ati ni umwanya wanje rero gushobora gupambana kugira winjire novuga nti kuvyerekeye vya YouTube woba inspiré par quoi byahereye gute by the way jewe narakunda kuraba ibimenyesha makuru byo muri Tanzania narakunda kuraba ibiganiro byinshi mana yanje urumva n'ubumwe narige nicara sinkibuka ati nakageze kuri ibiganiro ngaha nakiraba jewe narabikunda cyane vraiment en tout cas ibiganiro byo muri Tanzania hari abamenyesha makuru bakera nabaye inspiré nabo nkaryoherwa kuraba ibiganiro by'iwabo sivyo mugabo sinibona yuko jewe ushobora kuza kubikora kuko ushobora kuraba film ikakuryohe mugabo nubone ko ugiye gukina film bo so naje byari muri yo ka mugabo au fur et à mesure rero kwa kundi nama nkunda kuraba ibyo biganiro by'iwabo hari utuntu tumwe nagiye ndatora iwabo nigi wabo nkaba inspiré ndabigiyemo rero parcours nuko yacitangura niko yacitangura parcours umaze kuja kuvyerekeye novuga nti kuboneka ku rubuga byari bimeze gute muhira kuko turazi yuko abavyeyi dufite abavyeyi batandukanye bakubonye ku mbuga bavuga ati mpeti naza ibintu nk'ivyo byari bimeze gute muri famille bumvise yuko no munsi ugiye gukora nko kuri social media first je famille mvamwo n'aba musulmans 100% abazima ba pratiquant cyane gose bambonye ngiye muri ibintu rero byarazanye ibibazo muhira ku bavyeyi c'est normal kuko babona ati bino bintu vraiment natwe tubirimo turabona yuko bisaba consequences turabibona no mu vyategezwa kwiyenketa narabibona ko abavyeyi biyenketa mugabo kwabaye kwa kundi ugenda urabemeza buhoro buhoro ukaraba ukuntu bitwara imbere yabo apana vya bindi ukiye muri salon n'abavyeyi wambaye ibishapo wambaye ideshire oya urabereka yuko ebana naho ndi muri bino bintu ndashobora kuba different y'abandi bantu narize kubemeza mugabo byaramfasha igihe byaramfasha ingufu byaramfasha bro kwemeza umuvyeyi n'ikindi kintu umva urembera hari utuko hari bigenda gute abavyeyi bacu n'abakera ibiboro ravyo bamenyereye kubiye mu biki rero bro kubimushiramwo papa wawe mama wawe ni kibazo nindi ahubwo je mani bazanye nk'abaririmbyi nabo biba bimeze gute kugira bagenda kugira umuvyeyi ati cengi hanje kabajurnaliste basibira birumvikana umuririmbyi rero biba bigenze gute wallahi ni challenge kabisa challenge mu buzima umunsi wa mbere novuga nti hano wa mbere watangiye gukora hari hehe gasa hari natangiye gukora bon benshi banze muri Siren Vibes ndetse natangiye Siren Vibes cyane natangiye kuri TV twa Burunga yarandika muga CTV online bage bajama rero bana blogger byo kwandika so je nabona ati ibintu je sivyo wanje from bakanyizeza tuzotangura gukora mu kwezi kuza afu ba member 30,000 mimi nasema hii 30,000 vraiment kwezi kose ni vitu gani wasanga ngene nasema hiyo boro wapi kwezi abaje bakoranisha umwanya rero nace ndabivamo cyadasubira muri mécanique konye cyangwa muri Siren Vibes TV kuko je muri Siren Vibes byari bimeze gute kuko na nyene twicaye muri CCF twawe nawe zinga nyene kabisa ndamukonvenka namubwira jebo rukora ati ndashobora kubikora kandi ndashobora kubikora neza kandi muri ya ntumbero yo guteza imbere TV yawe nanje niteza imbere dutezanye imbere twese urashobora ko mu mwanya nkabikora hama arambwira ati ni bon uzoze mu ndwiza byumva je sha narabona amademande y'abandi bantu bamusaba uzi gukorera hajya nabona ukuntu bigoye mugabo je yambwiye ati next week uraza mu nama tuzovugane cyo bira flowing uko musambira ufata mic byari bimeze gute ngene feelinze gute atari bro kuja imbere ya kamera bro navuga ati iboro none je no bishobora kwe ubwoba timidité ubwoba kwisanta kumengo simagaze neza singize simboneka bien est-ce que kamera ndiko dasa neza bro
byari bigoye nego sinabwitore identité yiwanje mere gute abantu yani kwitora ya kumenyesha ndashaka example rino je tangura gira rap mugabo nyara yaratoye style yiwe neza kandi style le fait ko yitoye abantu tubatangwe kumukunda muri style so jewe sinabwitore bro wana niko nasema ila ya bro wapi urabandanya mugabo je ndavuga ati mugabo ijya mbere yani na commentaire zaranciye intege kweli hakandi abantu mu comment basi abantu kuri YouTube bamenye yuko ega dufise imitima nk'abandi bari commentaire muri ya comment ariko ikintu comment ikintu kavuga ati umujama mugabo yanyiyumvire basi ko ndumuntu nanje ko byo mbabazi na commentaire zagiye ziranyubaka ndavuga ati okay iki naco bashaka reka ndabahiki iki kuko twe dukorera abantu ya nubundi nibo ba boss urumva tegeza ko ico bashaka ndahindura pa après ibintu birafata inzira yego umaze kumenyera nibaze ko abavyeyi batevye barabibona biga abavyeyi babibonye gute bamaze kubona uri kuraduga buke shaje abavyeyi banje rero sinobesha n'ubunye ndabikora mugabo hari ukuntu hari akantu kakibuze moto nigashobora ndabibona nabo batabimbwira mugabo ndabona ko harimo akantu mere ari akantu uvuze ari akantu kabuze gatoya kugira ngo mere amiyo trust mere ndabona yuko ari akantu kabuze ngo cengemze mugabo ko biri kose sinkava harabayitandukanira from mugabo mama warakunda gutahura naye nazigana mama zokibona mama warakunda gutahura je ndumwerereze ndicana cha mama kabisa gose mugabo hari gihe sometimes arambwira ati kandi waramucorera papa semere nayibonye ndamutamwa cyane kenshi nukuri amashaka umwebeza namemere urabona ko bimeze sasa rero la papa yarambwiye ati wewe rero umaze imisi usohoka sinzi umuntu amushira makuru mere wanje abakuru tegeza ko yamenye ngo umaze imisi usohoka urara mwijoro nivyo ukurimwo nivyo bitumurara amajoro nduza bandi mu kazi n'ubundi ya umaze kuza buke hanyuma benshi barakomeye kuri Salon mu nyuma hari indi utaraje kwija imbere hari indi wakorera ko ni Salon jimbere ucuja jimbere kwiyumvira hangout byari bimeze gute kugira wiyumvire iyo zina ndagifise kuva kera jewe sinokubesha ndafise ibicapo byinshi cyane by'ibiganiro mu mutwe wanje ndafise ama script menshi ibiganiro mu mutwe wanje mugabo mba ndindiriye ikibanza ciza cyo gukorera ico kintu ni hehe muri Salon vibes byaragorana ko twe tukiri mu nango hari ibintu byari bisabwa byinshi kugira tubikore mugabo muri jimbere byaroroshe kubera yuko ivyo bisabwa bimwe barabifise so icyumvira ndagifise kuva kera hangout ni izina wari urifise izina ryaje tumaze gukora ikiganiro ca mbere n'icya kabiri hari ikiganiro ca mbere nta title twaragikoze tumara igihe kinini tutaragiposting niyo naguma niyumvira iki titre nyuma ca ndayigwa ugerageje kwiyumvira ikiganiro ca mbere kwibuka ikiganiro ca mbere wikorera ca hangout kiri ku badman kiri ko twayikoreye mu buyenzi kabisa irya script reka ndabisubiremo ni yari gwanje yari yakiriko irya script ngikire mu buyenzi cyane kubunye dukine ludo naragira ndonge na mutuntu duke mugabo ongo script yari yakiriko abantu umve ko yari kiriko ari we yatanguje hangout niwe umuririmbyi wa mbere watomeye munyu murabandanya feedback ya hangout wagiye urayibona gute nta ama challenge wagiye urahura hangout abantu bakubwira ati bandanya canke arabo bakubwira ati sha bro manigi ibi bintu sivyo kabisa canke arabakubwiye ati feedback ano nayibonera hambere kuko nagiye muri jimbere atababone benshi bafise nivyo ibiganiro nagenda sora nagenda ndabona ama views ukuna aduga cyane hama feedback ya kabiri ni kuri babantu duhura mwibarabara barambwira ati kiganiro cyawe turakiza umva ni cyaki twese turakora ibiganiro ngaha mugabo ni baki bafise ibiganiro bizwi izina Jean titre bizwi ati gisoka vendredi ibyo navyo byaramaye inguvu icya gatatu naco ndashaka kuvuga yuko ni feedback ivuye ku bantu najya kudodora iwabo kubasaba ikiganiro hari abantu bakomakomeye nagiye gusaba ibiganiro byaroroshe ko banyemerera kuko bari basanzwe bakizi mu kibano mu bana babo ibiki navuga ati kumbe vya bintu rero biri sérieux let me focus ugerageje abantu nibatsikana ama episode menshi agiye atandukanye hangout tumaze kugira ni uribuka ahantu wagiye bantu ravuye kino kiganiro vraiment ndayikoze kirambirishije yashwala hagenga ati sotsa aganye papa agamba napfu ndayibona parce que mpamvu sori kiganiro kimwe mu nzu iyo abadufise studio tukahurira hano twese ahanana ngo duhurire nga misios nakwa nkora nk'ibiganiro 10 kuko muri Salon vibes nakora ibiganiro 3 ku munsi Salon 3 ku munsi mugabo muri jimbere nkora hangout gusa amina take me back so ni byinshi wala hari ikiganiro kimwe uravuga ati je ikiganiro vraiment
kubona kigingi papa cyari kimeze gute twayikoreye muri bus ya ego muri ndavyibuka bus urayizi doda bajya abantu nkene kumenya bajya abantu bajya narabaronde ndabinjiza muri bus bose bro byari ibintu bikomeye waratumitse ujya munsi twavuye ko tuvuga dukore isaha imwe twasanze amasaha twarengeje turongera kandi mahera ko yiriha bro bumve yuko hangout bamaze kubona vendredi imaze gusohoka bamenye ko hari inguvu hari amaraso aba yatanze kabisa urumva sha wallahi mba narushe kabisa ikiganiro naco wakoze cyambere bavuga ati je ikiganiro vraiment bana ni cyiza cyane ndagifeelinze ndayikoze byinshi kwe kugira shwa shwa yongora byinshi ikiganiro kimwe uravuga ikiganiro vraiment wow ni cha bien sana kabisa ariko turi muri muranga na Nir na Alvin bajya nabone akantu kari propre ukuntu cyane gose kandi hari ukuntu bazi creating abonye n'ubwe wawe ego vraiment nukuri kiganiro nakoranye na Chloe Nare sha wallahi ni byinshi wari biganiro ni cyara singavuga ati shakara kantu wallahi atakameze bien ya munyuma tumaze kubona uraje mu itangazamakuru uraje mije imbere uragize hangout hanyuma munyuma turabonye utanguye no kuba MC cyo kuba MC navyo byaje gute kurondera ubugari papa kurondera ubugari nje ndabushakisha hose kabisa ari hose n'abato ibintu abandi bakora je ndisonta ko no bishobora why not no bigerageza narondeye abantu benshi baranciye amazi kabisa igituma ndakubajije kuba MC ni imbere y'abantu benshi kuba umuhost naho ni imbere ya kamera muga naho abantu benshi utabona biba ntiyahari nyene mu nango jewe urumva jewe kawaida sinzi nimba yo kuvukira mu isite byaramfashije no kuri twese dutunzwe no kuvukira mu isite kabisa birafasha nta soni ngira nimba nzi ko ndi mu kazi kaza kumana different cyeka kaza kuma abantu kuri Instagram manje cyo kumfollowinga ebona ndagikora kabisa so navuga ati bino bintu abandi bakora je no bishobora reka nondera abantu cyo giye kandi abantu bari banzi reka nondera abantu bagariza amashonda basabe amasho ba medials bro ari abantu bangya sine kabisa kandi jewe n'ivyambabaza kuko ni ibintu bibabaje inango yose mugabo ari mu challenge hari abantu bazwi ngaha hanye baorganiza ama concert akomako je narabasanga inbox siniko ndabarira umuhari nibisanzwe kuba banyankiye peut-être boss ni partie deal boss ni partie deal je ndashobora kubikora fresh wapi nzokubwira kandi nkabona amashow organiza aba manani baniya deal ngaje nkavuga ati one day nzobakoma tu yumva nzobandanya mpaka nzobakoma hama ndavuga ati ndakora amashow amwe baravuga ati this guy arafise potential ndatanga hype ma concert yabo vibe iteye ubwoba energy abantu bonye imana ishimwe ndarongo tudiye twubuye tudil vraiment yo ni bon byose ni imana to hanyuma mu nyuma uno munsi tatubona mu masomen makenya ari nyuma ati party igira yorganizwa na KABOSS kabisa Tena yavuze ati KABOSS kabisa yego kabisa ndavuga nti kagenda murondere tuvugane kuri ico kintu kumvira ijya show cyari bimeze gute ni show wari umaze igihe wiyumvira canke wari wabitego kuva kera mu bufise inzozi cyane ikintu caje umunye wa muna party ya idea ati bro je ukuntu bimeze rero mon frère ndafise ikintu nishizemwo citwa ati why not me kubera iki je no bikora hasabwe iki habuze iki zo nguvu abandi bashiramwo jewe ndazi ko no herasi ngabikora sivyo ndakunda kubona abantu borganiza ama party borganiza ibintu bitandukanye ndavuga ati najereka rero niyumvira kan ndagakore nimba feedback izo bari nul mugabo experience wanayigize ndavuga ati reka nzane fresh sana ni brand yanje Friday ni kwera hangout so chaque vendredi party ni party kabisa ndabikora ndiyumvira ide ndavuga ati reka ndabikora uku jewe shaka gutumira abantu bose natumiye muri hangout abastar bose twicarana mugabo l'idée inyuma ya mbere ni gushaka fresh sana brand yanje abantu bayimenye igere kure abantu bayimenye bavuga ati fresh sana turayizi icya kabiri ndifuze ko aba artiste bose twicara kuri table imwe naho bidakunda mugabo why not tubikora tubikore hazoba ariyo table imwe abastar gusa irimo aba artiste abantu bose umuntu wese uzi kuri mu influenceur mu star utaririmba uri mu indi domaine please karibu twicare twese kuri table imwe izunguruke hama icya gatatu naco nashaka tuvuze indirimbo ziwacu
wewe Only. nimburi sadbi Yeah. uvibing indirimbo ya Linoji Linoji vibing indirimbo ya Dramatic indirimbo ya B-Face twese turirimbe turyoherwe le but yari yonye hama ikindi kintu naco nashaka ku create connection hagati wanje n'abafana banje kuko ndazi ko Jenny ifite abafana cyane gose cyane ndeka ngereke nicaye congratulations warakuje 40k kuri asante sana reka ngereke connection hagati wanje n'abafana banje so idiraza ngahonye why not nobikora le 26 rero nzobikora umve okay na strogoff ni azobashe bamwitege abastar bose kuba tubatumira muri ya show byo rimeze gute uriko urababwira ide byo rimeze gute bamwe bari basanzwe babizi uko nayo babwira bakabwira ati bikore bro bikore nk'aba Billy Money Boys bari babizi kuko nivyo ndibuka ko wigeze hariho hangout imara umwaka wa 2020 cyangwa 2023 watumiye abakoresheje muri yari 2022 tuje 2023 ego Emana benshi baravyakiriye neza Balvin ba B-Face bande bose en tout cas abantu baba star babaririmbyi bavyakiriye positive way sivyo ikintu cyari gisigaye rero ko ari kwa kundi kumuha invitation kumubwira ati bro please pull up invitation ndayiguhaye nimba utazozumbwira akiri kare kutazoza ndabimenye rero utabimbwiye nzovuga ati unanikula so busy kandi ikindi kintu naco ngumamagarara yari abasani baturondera twebwe aba promoteur mu mwanya bafise ibikorwa vy'iwabo ivyo bintu tuvyiyamireze kabisa ducree connection hapa y'umwanya w'akazi kiwanyu tuze turavugana sometimes kuko turi muri domaine imwe baradukenera nazo tukabakenera kweri ki muturondera yo mufise ibikorwa tuvugane tugira iki kandi ico gikorwa ciyo ugasanga aracenga 2-3 mois 4 mois mutavugana afise projet yo vipi bro ewa nakaboro kanje fasha ugasharinga bro wibaze vraiment agakwandikira kurunikira share tu hapa yakazi hari ubundi buzima let's talk tuvugane tubabajama mugabe ikindi kintu naco dukrego rukundo ya fraternité natwe kwa promoteur tura promoting mugana mwe musijwi rigera kure ndagwa ya fish yanje wipostinze wallahi irashobora kugera kure so naramedisa abantu bamwe narungikiye fish bayiposte abandi nkabarungikira bakayirengagiza sinzi ivyo baba barimwo sindiko ndabarya umuhari barizo bari udaposta byose ni mungu tu byose Imana nizo bikora tu na birenze kabisa sikububasha bw'umuntu hanyuma bazoba bari kwitabira imwe nikuvuze hazoba ikintu cha performance cyangwa bizo bimeze gute performance zoba hari apana performance yo kuririmba nyene ndirimbo yaha niba ko no artist agira hype tu akaronga mic akagira hype ku ndirimbo yiwe mugapana ku ndirimbo yiwe sorry ku ndirimbo y'undi muntu twumva yuko ay feeling tukumva ko yids okay challenge zoba ihari azoba ari artist azori ngaho azoririmba example dufate nk'indirimbo yandi ya Alvin tutoshiramo Mike zoba ifise nka B-Face aducishirizemo party azi muri yo ndirimbo agaparty gato ide ya bien kabisa kawaida challenge zoba ngaho kabisa kandi bose ubu barabizi ati ako kantu ako nakajede nzobashira hanyuma apart ibindi kuri uwo munsi le 26 avril kuri Malibu bimeze gute abantu bizo ariko akundi nyene kwinjira bimeze gute kwicara ibintu bazofatiraho isho izo bimeze gute muri rusange show en général kuno izo bimeze izo bira muri Malibu abantu benshi barahazi kuri boulevard nyene hafi ni centre ville muri Malibu bizo le 26 izori le 26 avril Friday ya nyumirangiza ukwezi kwa avril hazobare ba artiste bose niyo bazobishikire autres we be there tuzoryoherwa umuziki uzovuzwa 90% cyangwa 85% uzobara umuziki ngayi wacu murahawe ikaze karibu free entrance free parking shaka mwese muze turyoherwe nimba ushaka gusupportinga KABOSS for real nyandikira inbox umbwira ati bro jewe ndagutayemo kano gafungo binakunze t-shirt za fresh sana ushaka kuyigura before yuko show itangura t-shirt kandi ikindi kintu naco mwendo 18 nimwemerewe kwinjira sorry under age nimwemerewe kwinjira icya kabiri ikintu kijanye no kwambara kizorabwa cyane shaka drip bazoze bambaye neza dress code imeze bashiki bacu turashaka muze muberewe muze muri Ribbon kugengere muvuga ati dusotse muri soirée y'akaja nuko izo bimeze decor izo bisa neza hazoba ariyo umukobwa azoba ari censé kuraba impunzu hazoba ariyo n'umuhungu arizo bari censé kuraba style kabisa
urumva bro apana go twirengagiza amapari faut que tugira ibintu biri sérieux isa neza nyene Yeah, aho yeah, bavuga ati yeah, umuntu yeah, yeah, yinjiye yeah. asa neza ameze bien nivyo bizoba bihari Kabisa. kwinjira bavuze ko ari for free Yego. kiniki dress code nyene yari yose umuntu ashaka mugabo imeze iri clean n'igisirimu kabe gato kabe clean kabe gato mbwa kabe clean kabe gasa neza Kabisa. nyuma yaho nibaza yuko ubu ufise gahunda yo kugira créer izindi navuga nti show canke Yego. niyo nyene uzovuga ati je ngira nirabe nipime tu niyo vyanka nzoca mpeba canke oya damin simva ko nibikunda izobandanya iyi ni ya mbere nkoze bwa muri sama hazo biyindi ndifuza yuko fresh sana Friday party zo turatumira n'abartiste batandukanye sivyo so ndifuza yuko iba project nini ya cyane izo fise n'ama edition iyi ni ya mbere dukoze ya kabiri zo muri sama sivyo meze fresh this time for free kwinjira bwabo next time zopenga ni kugira turaba ukuntu bizoba bimeze cyane gose tugerageje navuga nti uri muri entertainment kandi bimazemo igihe umuziki igihe winjira muri entertainment naho ugeze ubu urabona difference ati muziki wacu uriko uratera imbere canke umuziki wacu vraiment ntiturashika canke ibana twarashitse nyene tuvuga dusubiriza bimeze gute ubibona gute ko turiko turabona Dramati azosubira mu ngendo turabona We Love Music igira isohoke man baza yuko ibi bintu ari ibintu twahora duheva kabisa ubibona gute we KABOSS kabisa jewe ku bwanje niturashika turiko turaza mugabo niturashika le fait izingeno tuko turagira ni step yo kuja kuri level yo kubwatsi ko twashitse rero mugabo niturashika jewe ahantu nzohagarara ngavuga yuko tumaze gushika ni hamwe tuzobona yuko industry yose twese tuko tuja to the next level ubunge tuko tubona abaririmbyi gose aba promoters niturashika aba journalistes niturashika haracyarimo abantu tubuza alors que tumenyereye yuko mu bindi bihugu iyo mu artiste agiye gukora igiteramo hanze agenda yitwaje umuntu wiwe journalist mu promoter mu photographe wiwe mu videaste iyo niyo industry yose muri rusange so jenzo ubona yuko twashitse ngimanze kubona yuko bomb play he hose music yacu hembi notinga imeze neza jenzo ubona yuko twashitse aho mu Burundi tuvugije indirimbo yiwacu pito indirimbo zo hanze kuri Instagram zironka access yo kuvugwa ubu baratubloka baratubloka ibiki so urugendo tuko turaja ko ni heza aho je naje muri game by the way je game naje kuva kera mugabo sane bwaje kuboneka aho natanguriye hari twari tukicumbagira gatoya twabona aba legend gusa aribo bashininze ibiteramo byo hanze bikugwa aba legend mugabo new generation ubunye yatangiye kwifatira ikibanza kandi ni ibintu biryoshye cyane ikindi kintu je nari ngumbiye beef muri industry yacu yarabonetse byarangyoheye Dramati na B-Face twari tubikumbuye kubona bijya bintu twari tuberuka kwande kwa Sadbina Fizo haraciye kininiya ari abantu bavuga yuko ijya bifu igituma bayihagaritse yuko byace bibuza kubisha game ubibona gute gusubiza hamwe bariko baranapostinga na yarapostinze ndemeye Fizo ariko aragira challenge urabona ko mwumvikana ari hamwe ari abantu bavuga ati ujya mwumvikano so dukeneye ijya beef niyo iba ikuza ntutse ubibona gute uretse ikintu bihenda ko beef ije mu kazi wowe ukoze ikiganiro gikaze je ndakimedite ko mvuga ati why not me nakora igikaze kurusha ico wone competition yagarare competition ibandanye mugabo beef ni habi competition ibandanye beef ni habe kubera ugerageje kuraba no muri Tanzania abaririmbyi ko bashaka kuja hamwe mugabo bapambaniye kuri competition y'indirimbo basohore iyo niyo competition yotuma game yacu igera ko mugabo vy'ama beef vy'amaki bro muri Kenya ni bazi beef ya nakana Sadbina Fizo nayo bazi vraiment mugabo so igikwa gikazira bakira bashikira mu Buganda ni bavyo bazi bizwi ngaha gusa kandi ngaha turazi yuko population yacu ni noya cyane nishobora gushikana mu kuziki wacu kure bisaba yuko twegera abatanzania abakibwira dupushingane twese so beef ijanye n'ibikorwa ni fresh mugabo muri industry ka beef gaciyemwo kararyosha game bituma ubona game isuye kuryoha content show business iki baca baronka n'ibintu bavuga nibaze yuko umuziki wacu mbona umengo uri kugera kure ari nk'ikindi kintu novuga nti tuko turagana ku musozo kuvyerekeye projet zo muri kazoza za KABOSS yifuza kwibona hehe nko mu myaka iri imbere
sha jewe ndifuza guteza imbere igihugu canje bice muri kano kazi kwiteza imbere personnellement igihugu n'abantu bose turi muri industry sivyo nimba turonse chance yo kugira nk'umu artiste umwe amaze kumenyekana Europe ashitse hari yange nabe selfish araba ukuntu yobabwira abandi bantu bari yari ati hari abandi bajama bakazi hari yange mubazanye nga ni so je ndashaka kubico kiraro muri weekends wa mfisi bishitse nkaja gukorera nko hanze Ewana ndifuza dufatana ukuboko twese tuzanana. Nyimbo uzonshimira, nyimbo utazonshimira, I don't give a shit. I don't care. Ozo wakoze kabisa. Yego. Ya hari abantu namwe nabwiye yuko tuje gukorana cambira ngo uze kumbariza kino kibazo. KABOSS afise channel yiwe ya YouTube. Yego. Ariko tubona ibikorwa biwe sometimes kweke adashobora Jean kuyikorera ko ngo ikore ko ibikorwa byinshi tubihabwe ku gihe twe tuzi ati nka kujya aho muri imbere hari ntuzenya cyangwa aracarindiriye aho niho nshaka ndongera akabazo bimeze gute kandi irakurikiranwa YouTube sinzi karo wayugure muri biya wari ufite projet ya kugira ugurure gukora ama vlog mugabo ari uko sikuvuga ko nacitse intege sindabirongera umwanya kabisa umwanya wo kuvuga yuko ngumesora anytime hari ukuntu bikingoye naje sindabona ikibazo gihagaze mugabo ndishyuye sato yuko vuba ibintu bigiye guhinduka kuko nanje ndirya umuhari nkavuga ati none ukwezi kureze nakoze nagize urumva sha wallahi ico kintu mbwiye nico naye twa cyo kingene ndabibona kumbe nabandi barabibona wallahi barabibona kuko urumva ndirya umuhari urabona irakurikira kandi barakurikirana kandi afite ababone 22000 sibakinya cyane kuri YouTube abana mina na reve ari nanuzenya na vlog igeze gukora nakunze cyane hamwe na Miss Ngaruko kantu kari kameze bien kandi karakurikirana cyo sinzano bikwamira rero none ba bloquer niki cyo ico kibazo ukimbagije rero ngaho chamba lost Yes, vyarancanze bibipfira he 22000 kabisa ya YouTube umva kandi posta gake imagine mugabo ikiganiro kigiye ko nakwamia wapi lakini awe shaniroka saburoga shatsi yakadawa so KABOSS projet nashaka kubaza ya YouTube mugabo project ni jena nifise ni project ijanye account ya YouTube ndashaka kwifocusinga ko nayone sivyo ndashaka kwifocusinga ko ngaruke meze fresh nyene abantu baronka ibikorwa nk'ibintu kabisa jour par jour en tout cas je ndashaka kwishira mu bantu bazanye uburyoye muri ma vlog kuko mu nyuma nabonye abandi bantu basigaye bagira ama vlog bagira ama accounts yabo mu nyuma voilà mu nyuma kabisa jereka ndabikora big influence yego ari ibintu ndikora ukwiye ko neglige kabisa klende kabisa okay urifuza kugura channel yawe bimeze gute channel yawe apanje ya vlog channel yawe ukayikora kwitangaza makuru nyene nizo bandangiriza project bon ndavyifuza mugabo level ndabishaka ko mbona yuko ari level iteye ubwo baranje narose support yani yagapfira ko diaspora bafanye diaspora vraiment support agapeti kanyo nipata kamera mbiri sina micro basi kamera zibiri na micro je micro nzozipambanira n'amatrepi mwe muri pe kamera tudumbu nabatemwe muravyumva kabisa zona bici nuko KABOSS nibaze ko turagera ku musozo tuvyerekeye ivyo twavuze ko kuvyerekeye ya show ya fresh sana ya 26 avril cyo bari giki bon je ndibaza yuko byose twabivuze ahubwo gushimira abantu bose bamaye courage yo kuvuga ati bino bintu bobikora shatse kuvuga abartiste batandukanye twicaye hasi ndababwira icyumviro cyane bambwiye ati bro urindiriye iki bikore birakunda shimire namwe mbwe mwashoye ku makano kanya kugira nshobore kwisprima nkababwira project yanje uko nimeze nkababwira ibintu byose ndiko ndabategurira kandi shimire na wa muntu wese azi yuko azoba yishikiye je ndabasengera misi yose ndyamye mvyutse matin midi soir uwo munsi wa 26 imana izo duha ubuzima kabisa twese duhure imana izo duhenye na mahoro izo duhenye tuvyuke tumeze fresh physically fit duhure dusangire turyoherwe no mu buzima bubandanye tumeze neza akayideka ya intro yakavuye ebana kaka idea rero je narakamedise kuko naguma mbona intro yanje ari ukuntu idahagaze neza
uwo munsi nagiye gukora ikiganiro nande siniko umuntu tugiye gukorana ikiganiro Imana nagenda muri imbere ndi nyegeza muri studio ndi nyegeza nandika ku rupapuro n'agapanga fresh wa tunakagwa ucavuga ati reka bigende gutya ndicara hasi ndagafata ku mutwe hey what's good family wapi hey what's good family j'espère que vous allez bien moi de ma part ibintu ni fresh sana kore ko ni ya Friday yo kuryoherwa ya vendredi yo kuvibinga ya Friday ya pop Solaba hanging out KABOSS for real kama kawa kabisa yego jambo ka imagine baze ko tugira dusezera abakunzi ba Casoar TV yes je reka shimire Casoar TV shimire team yose ya Casoar TV mu grand frère ma kamera ndagushimire nawe Dan washoka mu mwanya turakora kino gikorwa shimire mwebwe mwadukurikiranye shimire Imana yashoboye kutuhuza ngahanye jewe Imana na manda yishira imbere muri byose kubera atari Imana twakwa twicanye ngaha shimire mwebwe mwashoboye kuma icubahiro imbere yanyu ku buryo bantumira hano ngashikiriza icyumviro canje en tout cas vraiment duhure le 26 avril vendredi yanyemereze ukwezi turyoherwe tukule show party after party ndashaka malibu tuyuzuze vyanse ndafise urupapuro rwo gukorera rya kwibarabara neza cyane gose tuka chini tunakula show boulevard yote show paka show ndagusaba udozuri clean yani kuwa kama mnyamwezi kuwa mnyamwezi sadwa kubyati kuwa mnyamwezi kura yuko pata kwa wanyamwezi wote satura mabafre be face on the floor Alvin Smith Lino G Mo Kenzi we love music fasha ba hit maker bose fasha ba hit maker bose Billy Man boys pata kwa pako jamaa naitwa nani abasani bose vraiment ni Masterland patakuwa pako urumva abasani ni benshi kuburyo nabandi baducanga G-Flux patakuwa pako Wiz Designer Berry Music sinzi ko no mutuma ko kaza mu Burundi muri hire ndege nase birakunda why not Berry Music le 26 ingo kandi ikindi kintu naco azwari umwanya wawe umufana kuja kwifotoza n'umusani wawe bikundira baba fotora agafoto uzofisa agafone gafotora neza baba fotore n'umusani wawe turyoherwe karibu ryo bari iteka ndababonye ryo bari amashimwe cyane ndakubonye uri kumwe nanje muri party wanje merci beaucoup da bizaba bifresh sana asante sana KABOSS bakunzi ba Casoar TV tuzosuba next time goodbye zombie cameraman ndamushimira zombie kadushimire mo bro mo bogare sana kuri ka cameraman usanga abogare bacho nyuma kamera nibakunda kuboneka why sayida kugira ati why you pass in a Roma interview kuri ka cameraman tutarahiza zombie nakubitira aga flow gatonya flow kariko kose je nakwemera ku flow shana niko mfite flow menshi mu mutwe wallahi mugabo one of my favorite flow je nkunda ni flow ya stick indirimbo yitwa ikiri ku mutima remix yaririmbye ati Tina F bakobitanye kwa maso mwakunda ibisusu ndakunda hair style yenyo to motive ngo ndatomoye umwana bo mu rasta ibisusu bigabanutse ngo vyahaye ahitamwo kurondera ubundi bisanzaye root cup nabo bamabashwanye bahaze tabi kenshi gomo bamabahanye wezome mbona uko boga azande sana KABOSS bombo Casoar TV. We want the words, the solution of all truth.